Ya ruguru ntago byoroshe kubera ko ruguru uri gukora iki gikorwa cyo kuririmba ukigitangura gufata nk'umusazi bakagufata nk'umuntu adafise gahunda ariko we kubera ubuzi icu urondera ntago upfa ico utoragura abandanya ukakomereza kuko n'abajya bose tubona bateye imbere babanze kubita abasazi babita abantu batagira ubwenge ariko kandi kubera ubuzi icu urondera uraguma ko kabisa ariko Rwanda intambara ikomeye mu bavyeyi no mu kibano ahubwo mwavyumvise turi mabayi nisomere meme nibaza ko muca mutwumva hari abantu ngenda kuvuga ati abanyamabaye ko kuntu bavuga twe nituvyemera neza ati zikirundi wewe yareka kuvuga ati nuvuga ikirundi kandi uzi kuvuga ikirundi vyakira gute ya ibyo bintu ndakunda guhura nabyo ariko kandi jewe kubera mba nzi ko ndi mu gihugu nago ndi nyuma y'umupaka w'igihugu cacu uko novuga kose niba novuga imvugo ifitanye isano niyo duhana imbibi numva ko nta kibazo bintera gusigikuru nuko mfise ubwene bw'igihugu canje ntago nkunze kubitindako ega nuko bavuga ati yewe ntimuvuga ikinyarwanda ntimuvuga n'ikirundi ariko rero babaza tuvuga ururimi uruhe ntibatubwira akavuga gusa ngo tuvuga nusomere meme arantu umutipe araswe kungwa ko umukobwa araje ngo yo ngo yaringuye ko ndavuga ati nico sikiru ya barabikunda nukuvuga ngo naje ibyo igihe kimwe nigeze kuja Bujumbura dura n'umuntu yaravuye Ingozi hama naenda twe tuvuga ngo nuguhenuka naenda muhenukiye ko avuga ngo yaringuye ko ndatekereza none yaringuye yari inka yari ngurube yari inzu numanyene birancana yagena yawe uyaronka kuvunye ari kuraraba nuhave wisangiza hamagara majama uhamagare mami uhamagare daddy mwese mu enjoy ikuzimu nibajya fata kanya ushime kuko nutabijya isi yo izo kujya wanga kuyajya wapfa bakayakurira kandi amahigwe azari mwe gusa to enjoy nataka to enjoy nataka to enjoy nataka to enjoy nataka to enjoy. Turaburamukije mwiriwe bwakeye mugoroba mwiza igitondo ciza bivana naho herereye ndazi ko Buja Today TV mudukurikana muri kwisi yose uno munsi rero nko bisanzwe bimeze ndi mu gihugu hagati sine ku mpera z'igihugu ariko ndi muri interieur mu gifaransa muca muvyumva hari impano shasha nagiye kurondera aho tugira tuganire mwumve mumenye impano ziba ruguru ziba mu gisagara gusa ariko na ruguru birashoboka ko nabajya bo mu gisagara baje bava ruguru beshi vipi salama kabisa umeze neza meze neza ndashima kabisa ntaribi aravuze ati hari impano nagiye kurondera ahantu ruguru mu gihugu hagati rero murabona nayirose niko mvuga ati beshi tubona mu muji n'ubundi nabo bavuye ruguru hajya gusa nuko mwebwe mwashimye kwa muraguma ngaha nizere ko ntabeshi uko nukuri kabisa abaja mu gisagara twese tuba twavuye ruguru basibye ko hari igihe bishika ukakorera ruguru hama nyuma ukaja mu gisagara ya kugira duze kuganira neza abantu bamenye neza ati ko tuganira nande exactly ku mazina y'akazi nitwa Mabuye kuri YouTube yanje handitse Mabuye Ndarayi ya Ndarayi nyene ijya tubona agira bubake mu Burundi canke oya ntago arya mubona bacisha kw'imodoka ahubwo ni Ndarayi ivuye mu mazina yanje asanzwe ari kuri karanga muntu no kuvuga ngo nagize incamake y'amazina yanje yose no kuvuga ngo wandika Ndarayi aho wandika ne ukongera ko de na re na a na i nuko bavyandika yes Mabuye tugusanze ruguru hano uvuga ati ni mu Cibitoki ca Rugombo komine Mabayi niho hungu tumusanze hari indirimbo turiko turabona iri kiracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariyo enjoy kubera iki enjoy
Ya, Enjoy rero ni indirimbo niyumviriye ko ndavuga nti iyi ndirimbo kabisa bitewe nuko abantu usanga bari muri gahunda zigiye zitandukanye abafise ama stress atandukanye ndavuga ati ni byiza ko ngomba kuryohera abantu mu kubaha akazi kigasobanutse ko kwiryohera ko kwinjoyinga nyene nico catumye ndayikora. Yego. Tuzi indirimbo ya Diamond yitwa Enjoy imwe ivuga ati reka tuboregwe nta bitandukaniye kubera iki waciye ufata title ya Diamond Platnumz akaba ari nawe waciye ugarukana. Ya, nukuvuga ngo umwe wese agenda agira kuke ciyumviro mugabo hari gihe icitabirizo cijya ndirimbo yanje gishobora kuba cahuye nijya mugabo intumbero ntago ari zimwe mwumvirije neza muzosanga bisa n'ibitandukanye mu bijanye n'ibitero mugabo icitabirizo byarashushe mugabo mu bitero biratandukanye. Abanashaka kuvuga ati rero mutipe no underground yagombye kudugira ku izina rikomeye cyane muri East Africa ndetse no mu isi yose Diamond Platnumz. Mbo oya intumbero ntago kwara kwipfuza kuba nodugira mu izina ryiwe ariko sibye nako najyo ndarirugiyemo bitoba ari bibi ariko kandi ntago ariyo ntumbero yanje nako ziribo yanje bwite nisanga nayihaye icitabirizo kivuga ngo enjoy twinjoyinge tunezegwe mu Kirundi. Abanashaka kuguma baje kuraba kumbuga ngurukana bumenye gashaka kuguma nkimwe ya Diamond we kubera kumbura ukiri mu upcoming sinzi ndatandukana neza mu upcoming no underground bagashaka kuguma babona ijya ariko yamabuye bakaguma bayibutse. Oya mbo nibaza ko kubijanye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ugiye kukandika mabuye enjoy by mabuye ikiza ya Diamond urayibona hepfo mugabo wanditse enjoy by mabuye ucubona ko bitandukanye izina ryanje ricariza ruguru. Ego. Hamwe n'impano yo kuririmba usanzwe uri ruguru ntibiba byoroshe ari yavuga ati ibi bintu mwana agiyemo ni bishetani tibi bintu ntibibaho bigenda gute mu kibano Bujumburaho bari civilize ukuntu babona umengana ibintu bisanzwe ruguru utanguye umugabo kuririmba bimeze gute mu kibano abavyeyi. Ya ruguru ntago byoroshe kubera ko ruguru uri gukora iki gikorwa cyo kuririmba kigitangura gufata nk'umusazi bakagufata nk'umuntu adafise gahunda ariko we kubera ubuzi icu urondera ntago upfa itoragura abandanya ukakomereza kuko n'abajya bose tubona bateye imbere babanze kubita abasazi babita abantu batagira ubwenge ariko kandi kubera ubuzi icu urondera uraguma ko kabisa ariko Rwanda intambara ikomeye mu bavyeyi no mu kibano. Ego. Bigenda gutse rero kugira control ivyo bintu hamwe no kuvuga ati je negezwa kubandanya intumbero zanje nihaye izatumye ntangura igikorwa. Ya uko bigenda nukuvuga ko hariho ukuntu wumva impano ikurimo kavuga nti nzokwemera mpangane n'abagenzi n'abavyeyi harimo mazontesha agaciro muga kubera impano indimwe reka ngerageze uburyo bwose icimviro kindimo ndagishire ku mugaragaro sintsindwe n'amajambo y'abantu canke yo mu kibano ahubwo nemere gutsindondera uko ntsinda nubwo nzota agaciro ariko hari gihe igikorwa canje kizoja ku mugaragaro n'ababitesha agaciro bakabiha agaciro. Hamwe n'ivyo uretse kuririmba hari na comedy twabona zasha kuri YouTube yitwa Rutabo Video muno misi nazo tukibona vyahereye. Mbo ego nibyo bwa mbere na mbere naciye muri comedy kugira ngo ishire impano canke ibyimviro byanje ahabona muga muri comedy naje kugira ikibazo bitewe nuko muri komende kugira ngo ukora ikintu kiryoshe biza gusaba ko abo muri kumwe bose muza kuba mu byumva kumwe nukuvuga ngo hagize wo mutavyumva kumwe birangira ibyo wipfuza kwerekana hajya kuri ekra bidakunze ibyo ushaka gusora ntago bikunda rero nabonye ko haje makabazo mbona abo dukorana batangwe kugenda buke bica byangombwa ko nca kurundi ruhande kugira ngo ndabukunde kuntu nyene impano yanje tohagarara yokomeze kabandanya ariko nawe na YouTube iracakora. Ahubwo mavyumvise turi mabaye nisomere meme nibaza ko muca mutwumva hari abantu ngenda kuvuga ati abanyamabaye ko kuntu bavuga twe nituvyemera neza ati zikirundi wewe yareka kuvuga ati nvuga ikirundi kandi uzi kuvuga ikirundi vyakira gute. Ibyo bintu ndakunda guhura nabyo ariko kandi jewe kubera mba nzi ko
je ndi mu gihugu ntago ndi nyuma y'umupaka w'igihugu cacu uko novuga kose niba novuga imvugo ifitanye isano niyo duhana imbibi numva ko nta kibazo bintera gusa igikuru nuko mafise ubwene igihugu bw'igihugu canje ntago nkunze kubitindako Ega nuko bavuga ati yewe ntimuvuga ikinyarwanda ntimuvuga n'ikirundi ariko rero babaza tuvuga ururimi uruhe ntibatubwira akavuga gusa ngo tuvuga nusomere meme rero bamwe n'ico nibaza ko byose ari mu mutwe gusa iyo bariko barakwataka mwe muvuga haravuga ngo tuvuga ngo nk'abatwa ariko n'abatwa n'abarundi naho twovuga nkabo nabone n'abarundi kandi bari mu Burundi akajambo kamwe kuri abo bantu abantu rero nuko umuntu umaze kumva ururimi muruhuza n'umuntu niyo umunyarwanda canka kamutanzania canka umukongomani bishitse kumva ikirundi nagareka kivuga nkuko kimeze ariko kumva murahuza ibyo ntagomba kubitinda ko ahubwo gomba kwita kuci uwo muntu ari kavuga niba ucumba nta kibazo biba biteye ya ivyo nibeza yuko bitomoye kuko tuvuga ivyumvikana kandi muravyumva uretse gusa rero hari gihe usanga nk'ubu turiko tuvuga ijambo ugasanga ubundi ntiyaritahuye rero gaca yiyumvira none twe twarikuye he bajya nabo ko iki kubera ico kintu bashituku cavuye bigaca bigucanga niyo rabigushikira ukavuga ikintu ukabona umuntu akibwiye niyumvise cyari cyo canke wowe umuntu akavuga ikintu we ntucumva mbo birashoboka hariho ikirundi usanga menga kiri mu bitabo nukuvuga ngo utari mu bitabo utopfa kugikoresha n'ikindi kirundi naco kimeze nk'ica rusangi aho ushitse hose ugitora rero ibyo ntibiranshikira mugabo nyene turarondera uburyo bwose ducisha mu ndimi zose tugahuza byanka bikunda tu arantu mutipe araswe kungwako umukobwa araje ngo yo ngo yaringuyeko ndavuga ati nico sikiru ya barabikunda nukuvuga ngo naje ibyo igihe kimwe nigeze kuja Bujumbura dura n'umuntu yaravuye Ingozi hama naenda twe tuvuga ngo nuguhenuka nenda muhenukiyeko avuga ngo yaringuyeko ndatekereza none yari inka yari ngurube yari inzu numanyene birancanze nyene ivyo twama duhura navyo ariko kandi byose ibyo tugomba gutinda ko tugomba kuraba ikintu mukeneye kumva kucumba gusa haba tugikomereza na gahunda zacu rero umuntu ashaka kuvuga ati yego namwumvise Mabuye n'umuririmbyi me rero nta kimwe cyo kwemeza yuko ijya ndirimbo ndiko ndabona ari yo gwiwe dushirire akantu kugira umuntu aze kumva ati rega bya bintu nibyo kuko imbere yari abaririmbyi baduhenda bakagenda bakaririmba gaca bakubitamo flash ariko urabona ubagizwe ama live bashaka kuguha ahantu tiramisha abantu bakaguha microphone gusa atakindi kintu baguhaye okay atevye nivyo kwinyegeza muri microphone no mu ma autotune yeah okay ndaza gutangurira ku gace gatoya hama bandanye yagena yawe uyaronka kuvunye ari kuraraba nuhave wisangiza hamagara majama uhamagare mami uhamagare daddy mwese mu enjoy ikuzimu nibajya fata kanya ushime kuko nutabijya isi yo izo kujya wanga kuyajya wapfa bakayakurira kandi amahigwe azarimwe gusa to enjoy nataka to enjoy nataka to enjoy nataka to enjoy nataka to enjoy yeah yes nataka to enjoy bantu batumva gaswahili ni okay kwa batumva gaswahili ni kuvuga ngo mbandirimbye ati ndashaka turyoherwe shaka turyoherwe tunezeregwe ego kunezega kuwe kunezega kuri ubwoko bwinshi yeah no kuvuga ngo mbashaka ko tunezeregwa mu buryo bwo kuba wonezerwa uriko utamba nakaziki ibyari byakuruje byose babishize ku ruhande no kuvuga ngo uriko wiyita ko ubwawe kugira ngo winezereze wigarurire umutekano mu mutwe ibintu byose bigustressa babishize ku ruhande yeah hari bibanza twabonye mwakure mu ijya ndirimbo bibanza bisa neza cyane gose ni hehe hajya ahantu mwakore zijya ndirimbo ko twanyumengana ahantu hasa neza tutibaza yuko muri imicungararo hoba hari ahantu hasa kujya fata kanya witahure cara hamwe unezego ya mbo ni ntara yacu nyene
hari aho bita Indora ku Mutamara aho ku hoteli yiwe niho twakoreye ijya ndirimbo bijya bibanza mwabonye bitagase bisa neza niho twakoreye. Yego. Mabuye akajambo wobwira abakunzi bawe canke abakurikirana YouTube zacu muri rusange. Abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi bose bazobona ki video. Ya, nukuvuga ngo ubwa mbere nambere mbanje gushimira abanyakiriye kandi ndi mushasha mu byukuri ntago narinzi kubwego mbona bariko banyakira ko ntago nabyibaza ko bishobora gushoboka ariko kandi ndabashimiye bakomeze bantera intege hama nkaba nipfuza ko kandi nkushitse kwiyo chano yanje ari nshasha ashobora kwandika nyine agatanguza ijya nyandiko akandika Mabuye Ndrai hama agahita akora subscribe hama akana paritaja ku bandi bavandimwe kugira ngo nabo bashobora kubona ibikorwa byanje nibaza ko iyo support yanyu kuri jewe kabisa ningira kamaro. Yego. Mabuye ikindi gikorwa ni ryari nyuma ya Enjoy ikindi gikorwa gitegekanya ryari? Mbo ndibaza vuba mbo nko mu mwaka dutangura ndibaza nko mu kwa mbere mu kwa kabiri ko kabisa ndi hafi kubaha ikindi gikorwa kandi ciza gikosoye nka kijya nyene mwumvise. Mu kwa kabiri bonanizo yanajya wari kukizana nyene ava bonane canke ava Noel. Oya tuzomana twinjoyinge muri Enjoy hama nyuma yaho gatoya twinje mu bindi bikorwa by'undi mwaka cyo tubazana ibindi bintu bishasha byo mu wundi mwaka. Kuvuga Enjoy ne tuzotamba kuri bonane kabisa. Ego. Ya. Ara kandi kajambo renza kutavuze ubwira abakunzi bawe muri rusangi gatandukanye nako arije kubabwira kandi kantu kakabijya canke ibindi bintu bokwitega kuri Mabuye yaba muri comedy canke mu ndirimbo canke sinzi uko bata comedy zose kuboneka hazaboneka indirimbo gusa. Mbo na comedy zizoza ziraboneka no kuri comedy kabisa karibu kuri Rutabo video kabisa turabahaye ikaze baze baturabe ari beshi badushigikire hame kindi kintu naco no kongera ko nuko umuntu wese yimva mu impano nubwo mu byukuri ntaragera kure muga umuntu wese yimva mu impano yogerageza kuyiha agaciro kandi akayikurikirana kugira ngo arabe ko yoja mu ngiro kuya ntibimugumemwe kuko hari abarundi beshi canka nabari hanze mu bindi bihugu bumva bo abahari ijambo ushobora kuba woba hari kabafasha mu yo mpano yawe byaba byiza rero ko umuntu wese yimva mu ikintu agomba kwigishira hagaragara bigafuma bigorana muga yakoze. Ya. Mabuye ndagushimire cyane izere ko anytime tuzosubira gukenera kubavuga ko turashaka kuzoza turerekana izindi mpano za ruguru tureke mu gisagara gusa kuko urumva birefera ku gisagara gusa nta rimwe izindi 17 zisigaye bakazirengagiza. Ndagushimire cyane. Ya namwe murakoze kabisa Buja Today kabisa mwagize neza kudutemberera kandi gose mukomeze mushigikire n'abandi bafise izindi mpano zikiri hasi nkacu Imana bahezagire. Amina. Aya.